Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka cane kwa biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimwo politike n'agateka kazi na muntu. Hari abaherutse kubaza impamvu benshi badahabwa amakuru y'ivyo bagiye barabona mu rugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu. Aha turavuga abafise amashiramwe aharanira agateka kazi na muntu. Pacifique Ninahazwe rero yahisemwe kudusangiza inkuru y'igihe hashigwaho umugwi wa CNUDH wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNUDH mu Burundi. Guharanira ko habaho mu Burundi mu wigenga ujejwe agateka ka muntu vyatangujwe na Rigiteka mu mwaka w'ibihumbi 2006. Ivyiyo migwi jewe ntavyo narinzi na cyane ivyumviro ngenderwa ko vyayo bita Principe de Paris. Igihe ntawe kurongora urunani Froske mu mwaka w'ibihumbi 2009 bagenzanje barabinsigure neza ndabitahura. Guhera ico gihe Froske ica ifati ya mbere ishira hamwe ayandi mashira hamwe yigenga turaduzijwi kugira turonke natwe uwo mugwi. Pacifique ntirwara urugamba rworoshe, abategetsi bari babanye nabi n'amashiramwe aharanira agateka kazi na muntu ku buryo batinya urundi rwego goza kuyashigikira. Pacifique twaragendeye abategetsi benshi n'abashinga amateka kugeza aho hatinda hakaboneka itegeko rigenga CNUDH muri nzero umwaka w'ibihumbi 2011. Mu byo twasaba kugira uwo mugwi wigenge neza twananiwe utuntu dukeyi. Guha CNUDH uburyo bukwiriye bwo gukora itarinze kwa misabiriza muri leta nubwo amashiramwe yigenga uruhara ruboneka mu itogwa ry'abagize CNUDH. Ariko itegeko ryatowe twarabona ko ataco ryo kwica habonetse abagabo n'abakenyezi babikwiriye baja muri CNUDH. Inyuma y'iryo tegeko haje igikorwa cyo gutora abagize CNUDH. Muri ico gihe niho namenyana ubwa mbere na Honorable Pascal Nyabenda yararongoye umugwi mu nama nshinga amateka mu vyo ujejwe arimwo agateka kazi na muntu. Pacifique umunsi wa mbere mpura na Honorable Pascal Nyabenda. Pascal Nyabenda yari mushasha mu nama nshinga amateka, yari yatoye mu mwaka w'ibihumbi 2010. Imbere yaho yari buramatari w'intara ya Bubanza. Nari ndamufise kamakuru meza nko muri kwa kwezi kwa kane ku mwaka w'ibihumbi 2011 twarahuriye muri RPA mu kiganiro ca politike caba kuwa gatandatu mu gatondo. Igihe duhura hari kuwa gatanu nyuma y'umutaga yari yasavye ko ikiganiro tugikora imbere bakazokivuza bukeye kubera bagaca duga mu bikorwa rusangi. Pacifique sinari bwigere ndamubona, nawe ndibaza ko yaranzi mu radio gusa. We yashitse kare namusanze yicaye muri studio, sinibuka neza ko yari kumwe n'umumenyesha makuru Serge Nibize canke Gilbert niyo nkuru. Narashitse ndabaramutsa ariko nkabona guma abiri ico yacinshi ahema nk'udashikana neza. Nibajije ko vyava ku bunini ariko kandi kwitaba ikiganiro ca mbere nk'ico vyaratera ubwoba bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD, vyarabatera ubwoba guhura n'abantu bo muri societe civile muri ico gihe. Sinamenye neza icatumye mera gutyo uwo munsi ariko twarahuye mu nyuma mu bindi biganiro vyinshi nta kibazo nk'ico yaragifise. Ico kiganiro cagenze neza cyane. Ngitanguye ikiganiro naravuze ko Pascal Nyabenda nari ndamuzi kuva akiri buramatari, ko nari nizeye ko azo umushinga ntaye mu bikorwa vyo gutora abazoja muri CNUDH. Uti narabonye ko bimutangaje cyane ngo bundi yari yiteze ko nje kumugwanya. Muri ivyo bihe abategetsi benshi baza mu biganiro bazi ko societe civile igorana gusa, ko yanka abategetsi bava muri CNDD-FDD ngo ntibari bazi ko kenshi duhagarara ku mategeko cyane kandi ko uwo tuzi neza tumuvuga uko tumuzi. Twavuye muri ico kiganiro yatekanye dutwenga kandi twaragumanye imigenderanire myiza no mu nyuma. Akabandaniza ku gikorwa ca mbere cyo gutora abagize umugwi CNUDH. Ico gikorwa catangujwe n'itangazo ryasaba bifuza kuja muri CNUDH kujana amadosiye yabo mu nama nshinga amateka. Pacifique dosiye yanje najanye ku munsi wa nyuma hasigaye isaha ngo ico gikorwa kirangire. Nta ntumbero nari mfise yo kwinjira muri CNUDH, naye nifuza kwibonera uko ico gikorwa kiriko kiragenda. Naranatinya ko bohava bantora kugira abanumye ku madosiye nariko ndakora ko cyane ijanye no kurondera ubutungane kwigandagurwa rya Ernest Manirumva.
Ico gihe vyavugwa ko hoba hatanzwe amadosiye arenga igihumbi. Sinibuka uko bacukumbuye amadosiye bagatoramwo abaja kubazwa n'umugwi w'abashinga amateka wari ujejwe guhitamwo amazina 21 yategerezwa kujanwa imbere y'inama ashinga amateka. Niho naje natumwa ko uwo mugwi wari urongowe na Honorable Pascal Nyabenda. Ndebeka ko harimo umushinga nawe wo muri Upona Esperance inamahoro yahoze ari buramatari wa Bururi, umushinga amateka Norbert ndiho kubgayo wo muri Frode Bunyakuri n'umushinga amateka Rufredi ahingejeje yaserukira abatwa. Nahamagaye ku mugoroba buriko burira ngishika nararamukije abagize umugwi mbona Honorable Pascal Nyabenda atanguye gutwenga. N'umuntu asanzwe yamana akamwemwe kandi atebura cyane. Umwanya wa mbere kwari ukwidondora barambaza nkishura. Natanguye kubatwenza bakiriko barambaza ibibazo bijanye n'umwidondoro wanje. Hari inyishu nabaye ku bibazo bimwe bimwe zice zirabatwenza. Turanaharira akanya kuko bo bari bafise uko iyo myidondoro itegerezwa kuvugwa. Sinshimye gutomora ivyo bibazo. Inyishu natanze nzoziba ikindi gihe. Mu nyuma niho bambaza impamvu nibaza ko nkuye kuba muri CNUDH. Ivyo maze gukora mu bijanye n'agateka kazi na muntu narabishije ivyo bipfuza kumenya, ariko mu kurangiza narababwiye nti banyakubahwa sinibaza ko kunshira muri CNUDH ari ikintu coborohera mwebwe namwe bishaka muhava muronka amategeko abibabuza. Ntabwo nibaza ko mukeneye cyane kumenya ko njewe mparanira agateka kazi na muntu, ndazi ko musanzwe mubizi, ariko ngira ndababwire ikintu kimwe gusa cotuma munshiramwo. Kunshiramwo vyoba mu gihe mwebwe nyene mwoba mwikunze. Murazi ko politiki hindagurika, ejo murashobora kwisanga mu munyororo mukitwa abansi b'igihugu. Ivyo nivyabashikira murazi ko abahora ari abagenzi bazobaheba. Ikintu cotuma jewe munshira muri CNUDH nuko muzi neza ko nimwafatwa ari jewe nzokubaka kubavugira mu gihe abandi bose bazoba babataye. Ni mumpe izo nguvu nze ndabatabare mugowe. Bose baciye baduka baratwenga. Na Robert yatwenga gahoro gahoro naramutwengeje. Pascal Nyabenda we yaregutse aratwenga rwose. Titwara amaze akanya duteye inkuru hanyuma ndasezera ndigira. Mu nyuma amakuru naronse nuko habaye impari mu kagwi gato k'abasendede FTD. Bamwe bavuga ko bonshiramwe kugira abantumye bavuga bati tumushizemwo akabatari we ari ku mutwe ntazosubira kuvuga, hazohora havuga umukuru w'umugwi wenyene. Urundi ruhande ndwashaka kombamo. Abampaye amakuru bambwiye ko abo muri urwo ruhande bagize bati urya muntu ntimumuzi mwebwe, ikintu cyose yojamwe yoshobora kugihindura opposition. Nuko ingingi birafashwe ko batonahirahira ngo banshire muri 21 bazoja kwiyamamaza imbere y'inama nshinga amateka kubera batari bazi ivyo no hava mbwira abarundi bose. Hakazamo kandi uruhara rw'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza. Mu mashiramwe yigenga twari dufise abo twifuza ko batohara muri CNDD FTD. Bamwe twari twamaze kumenya ko hari imigwi y'abashinga amateka bashigikiye, abo ntaco twabavuga ko mu gihe twari tuzi ko vy'ukuri baharanira agateka ka muntu. Jewe nabagenzanje bakeyi twaragiye kurondera icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza kugira tumusabe ko yokora ibishoboka vyose Jean Marie Vianney Kavumbagu nta buremwe mu bazoba bagize CNDH. Uyu Kavumbagu yari umuntu twubaha twese, yavuga amakarika akaba utadohoka kwibanga ryo kurwanira agateka ka muntu, kandi twari tuzi ubumenyi bukomeye afise mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Twari tuzi neza rero ko atowe azogirira akamaro CNUDH. Terence Sinunguruza yaraturavye arumigwa, yatubwiye ati abantu bo muri societe civile bwa bundi muratandukanye n'abanyapolitike. Muri politike kirazira gukora ikintu udafisemo inyungu. None Kavumba gatowe mwebwe muca muronka iki ko ata numwe muri mwebwe azogena abantu nari gutahura muje kwivugira ngo mujemwo, none muje kuvugira uwundi muntu mutari kumwe. Nukuri ndatangaye kandi nzogerageza ajemwo. Izo bintu yaravyikuguye umwanya kubona ata numwe muri twebwe ariko musaba ngo mufashe kujamwo, abo tukavuga ubundi atakindi duhuriye ko kiretse kuba dusangira urugamba. Sinunguruza yari umuntu adasanzwe ariko aravuga wamwumvamwo ubuntu n'ubwitonzi bwinshi. Yarabonye vyinshi kandi yaraza amabanga akomeye y'igihugu, uko yabitwemereye kandi ni nako yabikoze. Abagize CNUDH ya mbere batuye ndi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Mu batuwe harimwo abantu b'inararibonye twari dusanzwe tuzinanye mu rugamba rwo guharanira agateka ka muntu.
uretse Jean Marie Vianney Kavumbagu yari yararongoye Rigiteka akaba yari n'umukuru wa Kosome, haratuye Professeur David Nahimana aho zarongoye Rigiteka na Rusi Nyamarushwa yaho ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Rigiteka. Abo twari tubazi neza cyane. Harato umukuru w'umugwi Frere Emmanuel Ntakarutimana, njewe nari sanzwe ndamuzi nk'intwari kandi nk'incabwenge, abandi benshi muri twebwe ntibari bamuzi. Muri CNDD-FDD bo bari bibaza ko ivyo turimwe ari ikibazo cy'amoko ko kumbure Emmanuel aje kuvuguruza amaraporo ya societe civile. Nabwiye bagenzanje ati aba CNDD-FDD ntibazi ico bakoze. Frere Emmanuel Ntakarutimana araturusha twese kumva ibibazo by'agateka kazina muntu yabimana yo muduhaye ahubwo karongora igihugu. Umugwi uhejeje gutogwa abamenyesha makuru barambajije uko nakiri ico gikorwa, ndavuga ko nkeje na amashinga amateka ku gikorwa yejeje gukora. Mu namashinga amateka bo nyene baratangaye, bari bibaza ko ivyo bakoze bitatunezera kwera umukuru wa CNUDH bato yataramenyerewe cyane n'amashiramwe akunda kuvugwa, niho rero bihendeye. Utubwanje nararonsa akagiye ko gukeza Honorable Pascal Nyabenda ku gikorwa ciza dukoreye. Nawe nyene byaramutangaje ko ndamukeza kandi atanshizemwo. Mu vyukuri umushinga amateka Pascal Nyabenda yarakoze neza ico gikorwa. Nitwo kwibagira kandi ko inama nshinga amateka y'ico gihe yari rongowe n'undi mugabo abarundi benshi batari bazi ubutwari bwiwe, ariwe Dr. Pio Ntavyo. Hanyuma mu bintu vyose yakora, Pio Ntavyo hanyuma yaragaragaza kuja inama n'abarongoye imigambwe yari mu nama nshinga amateka. Ni nayo mpamvu CNUDH ya mbere yaje yizewe na bose kuko yumvikanywe ko n'abantu bava mu migwi itandukanye kandi b'incabwenge. Inyuma ya Pio Ntavyo hanyuma rero ivyo ntivyasubiriye kuboneka. Na kongera ko akantu kamwe, hari umwe mu bari bagize CNUDH ya mbere yaje kundaba imbere yuko batogwa. Yarambajije ico nibaza kwitogwa giwe ko ntazomwiyamiriza. Naramutomoreye nti wewe hariho ibikorwa ndakuzimwe bijanye n'agateka ka muntu. Niyo bakugira umukomiseri asanzwe ntangurane bidutera, ariko bakakugira umukuru wa CNUDH cyangwa icegera cy'umukuru wayo turakwiyamiriza nta kabuza. Nawe urazi ivyo twoguhora bitaduhumuriza. Iyo manuro namuhaye yarayishimye cye yibera komiseri asanzwe, ubundi yarafise igihangange mu butegetsi cyashobora kumushira hejuru. CNUDH ya mbere yaranshimishije cyane mu bikorwa vyayo. Abarundi barayizigiye ihinduka ubuhungiro bw'abahamwa. Frere Emmanuel Ntakarutimana yarerekanye ubutwari bwiwe mu gihe yararongoye CNUDH ku buryo yizewe n'abarundi bo mu migwi yose. Kumbure niwe yarabereye kuba umuhuza w'abarundi canke kurongora severi. No mugabo atavugira mivumbi kumuvumba. CNUDH kandi zakurikiye ya Jean Baptiste baribonekeza ni 60 Vinyi ni Muraba. Ivyo zakoze ntacyo twabivuga ko kiretse ko zaje ari ibikoresho bya CNDD-FDD mu kugwanya bakoze ngo CNUDH ibeho no gufukavuka ivya bikomeye vy'ubutegetsi. Agasozera avuga ko igikorwa cy'itogwa rya CNUDH ya mbere cyatumye imigenderanire yiwe na Honorable Pascal Nyabenda bamyiza. Pacifique uti mu mwaka w'ibihumbi 2012 haradutse ibihuha bijanye n'uzosubirira Colonel Jeremy Ngendakumana mu burongozi bwa CNDD-FDD. Ico gihe haravuzwe cyane Pascal Nyabenda na Leonidas Hatungimana. Umwe wese muri abo yari yangendeye mu biro kuri Kosome turaganira. Bose twaganiriye neza, mbere basanzwe banaryosha ikiyago kandi batagira ubwishime bw'abakuru. Niko nababonye, sinzi ko ariko vyari bimeze no ku bandi bose. Uti umwe wese twaganiriye kuri ico kibazo c'uzotwara umugambwe, sinatahuye neza ico Pascal Nyabenda yashaka kumenya kuko wame ngo ariko arambaza amakuru dufise kuzotwara CNDD-FDD. Ndavye ko vyagenze mu nyuma, nibaza ko yari yamaze kubivugana na President Nkurunziza, ariko akaba yashaka kumenya ko bizwi canke nawe nyene yarafise amadida nagashaka kumva ko amakuru dufise yo muhumuriza. Pacifique uti ikiganiro yagiranye na Leonidas Hatungimana cyo cari cyo kumubwira ko ibivugwa atari ivyo. Uti yarasiguriye impamvu Nkurunziza atashobora kumwemerera kurongora umugambwe. Ico gihe ntambwiye ikijanye n'ikiringo ca gatatu Leonidas yaza yamaze kwerekana ko adashigikiye, ariko bikiri ibanga. Akaba yaramuhaye izindi siguro zifatiye cyane ku madini. Kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015 imbere yuko haduka imyerekano, Pascal Nyabenda ntinarashobora kumurondera ku telefone tukavugana ikibazo naba mbona. Ndebka ko ku munsi mukuru wa nyuma Fokode muri Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2015 Pascal Nyabenda yadufashije kugira abajejwe intwaro n'umutekano ntibawuhungabanye ngo batubuze gukorera aho twari twateguye. Yaranaturungukiye kandi ntumwa mu birori vyacu. Ico gihe CNDD-FDD yaserukiwe na komiseri Verine Butoyi.
Injyane z'ikiringo ca gatatu zimaze gutamwo ntiturigera dusubira kuvugana. Gusa mu mwaka w'ibihumbi 2020 niho Perezida Nkurunziza yahava asanda abatarangije ikiringo. Mu mategeko Pascal Nyabenda nk'umukuru w'inama nshinga amateka niwe yari gutwara igihugu vy'imfata kibanze mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushasha arahira. Hako Pascal Nyabenda rero ahaja indongozi za CNDD-FDD zahisemwo ko Burundi bumara iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu. Abegere Evariste Ndayishimiye baratinya ko Pascal Nyabenda atwaye ivy'imfata kibanza gushika ikiringo ca Nkurunziza kirangire yari gwabafata ingingo batiteze harimwo niyo gusubiramwo amatora afatiye ku busuma bwari bwabaye. Muri uwo mwanya rero Pacifique uti nabaye mu bibutsa ko Pascal Nyabenda ariwe ibwirizwa shingiro ritegekanya ko arangiza ikiringo. Abamushigikira ntibagire bakiri benshi. Kumbure aho yari ibutse rya jambo nigera kumubwira ariko ararobanura boje muri CNDH ko ikintu cyo tumaje mwishira muri CNDH nuko muzi ko nimwafatwa ari nje nzokubakwa kubavugira mu gihe abandi bose bazoba babataye. Uti ni mu mizo nguvu nze ndabatabare mugobwe. Pascal Nyabenda ngo yaratomboye kuko bitamukomeranye rwose ngo apfungwe canke yishwe, yaramara amajwe bisanzwe nawe abifata bisanzwe birateba birahera. Biherutse kuba rero kujyankangikira aho nivyo vyaje vyerekana ko ari we wese ashobora gukenera abaharanira agateka kazina muntu. Nyorera amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone ne butarafyonda ko kugira ngo tushyikiranwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imibezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no Mpuza TV Imana iba hezagire.